Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no munesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane aho tugira tubashikirize ayavugwa muri politike. Turaza kugaruka ku nkuru ziri kuvugwa cane ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, aho Ndayishimiye Varisito yoba yihaye amenyo y'abatwenzi ni nyuma yaho ategetse ko abakozi bose ba leta bategerezwa kumara igwi bariko barasukura igisagara. Turaza kubabwira vyinshi ku vyabaye ndetse n'ico bamwe n'abandi babona, aho bamwe bavuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yoba afise iyindi ngorane abarundi bataratahura. Perezida kandi yavuze ko igitoro kigiye kuba nawe ico gitoro rero ngo kikaba kigiye kugarukwa canke se gusubira kuboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho avuga ko ngo wewe ubwiwe yoba yanivuganiye n'ahahingurirwa igitoro. Muri ano makuru muraza kumva iryo sezerano Perezida Ndayishimiye yahaye abarundi. Iryo sezerano rero akaba ari ivyo bamwe bavuga ko rwose Perezida Ndayishimiye ariko aridigadiga, aho yavuze ati uno munsi igitoro ca mbere ivyari byo vyose baragipakurura, twigiriye iyo gihingurirwa kandi ndazi turafise ubwato butatu buri mu nzira. Ivyo Perezida Ndayishimiye avuga vyoba bigiye gushigwa mu ngiro canke ni ya majambo nyene ashikirizwa ariko abarundi bakarindira ko hari igikorwa bakabura. Ivyo vyose navyo turaza kubigarukako. Bamwe n'abandi bavuga ko abategetsi bari kumwe na Perezida Ndayishimiye nabo bafise ingorane, kuko ngo ata muntu afise ubwenge ndetse yiyumvira ashobora kumviriza ivyo umukuru w'igihugu avuga maze agakoma amashi mu gihe biboneka ko ariko aravuga ibintu bidashoboka kandi bidashobora no kugira aho bishikana igihugu c'u Burundi. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko twumva ico bamwe n'abandi babivuga. Igihugu carabuze abantu bashobora kuremesha abandi. Abo bantu bari ngaho bumva ayo majambo avuga bicaranye bari kumwe muri iyo sare, ntihagire ikintu bamubwira ngo bave hasi ari babiri batatu bati bigenda gutya na gutya. We wumva yoreka gutera yitabira avuga amafuti. Ivyo vyose turaza kuvyumva muri ano makuru mu buryo bw'idonido twabiteguye. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutse umunsi ku yundi. Ubaye utarabikora navyo wofyonda kuri subscribe ukaraba handitse ijambo s'abonner kuri wowe ukoresha YouTube iri mu rurimi rw'igifaransa, nayo wowe ukoresha YouTube iri mu rurimi rw'icongereza uraraba handitse ijambo subscribe maze ufyonde ko kugira uko turaje dushirako inkuru uraje uraronka notification ko dushize ko bishasha. Ibihe vyiza rero kuri mwese nivyo ndabipfurije. Kaze mwari no sango ry'amakuru tugira tubashikirize. Kano makuru yacu tuyatangurire ku nkuru yavuzwe cane mu karere, aho Perezida Ndayishimiye yategetse abakozi ba leta kuja gukora amasuku mu gisagara cose ca Bujumbura, aho ibikorwa nka vyose vyahagaze. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko abantu bonyene bazoguma ku mirimo ari abacamanza bari mu gisata c'ubutungane ndetse n'abaganga, abandi bose ngo bategerezwa kuja mu masuku. Haravuzwe vyinshi cane, haravuzwe ibitari bike, bati noneho umukuru w'igihugu ko avuga ko abakozi bose ba leta bategerezwa kuva mu biro bakaja gukora amasuku. Leta nta mafaranga itanga umwaka ku mwaka yo gukora amasuku mu bushikiranganje ndetse no mu bindi bigo vya leta. Ese leta vy'ukuri abo bakozi bavuga ko badakora ayo masuku nta mafaranga leta iba yatanze yahaye ibigo vyose vya leta ndetse n'ahantu hatandukanye aba yatanzwe kugira ayo masuku akogwe? None ko umukuru w'igihugu asaba abafise iyindi mirimo kuja gukora amasuku, ayo mafaranga yoyo yahora atangwa kugira isuku ikogwe ijya nino mu gisagara yo yobazwa nde? Ese uwo ajejwe kuba yari gukoresha ayo masuku mu gisagara siwe yobazwa igituma isuku itarangwa mu gisagara kuko hategerezwa kuba hari ababijejwe? Abandi bati ibi vyerekana akajagari ko ku rwego rwo hejuru karangwa mu gihugu n'indongozi zitiyumvira, ahubwo
zigomba kubandanya gusubiza abarundi inyuma. Uwo mwanya bariko barata ngo bariko barakora amasuku barabikora mu ndwi imwe, ariko mu zindi ndwi zikurikirana hoho bizoca bigenda gute? None bazobandanya bakora ayo masuku canke ivyo nyene ni ukugira bata umwanya? Ati ntihafatwe ingingo zibereye, abajejwe gusukura igisagara babikore, utabikoze nawe abihanigwe kandi ashigweko uwubishoboye. Ubujumbura umugwa mukuru w'isuku rike ni ubucafu burangwa mu gisagara cose. Ingingo ya Evariste Ndayishimiye yo guha ikonji abakozi ba leta iyinga ryose ngo ni kimwe mu bimenyetso vy'uko Ndayishimiye afise agahaze mu ngingo afata, ahubwo akwiye kubanza kwiyumvira neza kabiri gatatu atanyoye ikinyobwa Primus. Ni gute hofatwa ingingo n'umukuru w'igihugu ku kibazo cari gikwiye no gufatwa mu minwe n'uburongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana? Nkako ibijanye n'isuku birabwa n'abajejwe kurongora intara, apana uyu Ndayishimiye. Nimba uyu Ndayishimiye niba yarubatswe kw'igisagara ndetse n'igisagara cose kirangwa n'umwanda gusa, yari guca yihutira agatumako akanama k'abarongoye intara kugira bigire hamwe ingene usukura igihugu. Ariko nk'uko bisanzwe uyu Ndayishimiye yitaye imbere nk'akaguru ngaja nk'agatuku angaja ngo mu maradiyo nk'uko abikora, afata ingingo atamushikiranganje n'umwe yagishije inama. Uyu Ndayishimiye ngo ni nyamwigungira ko mu gufata ingingo atabanje guhanuza abo yagenye ngo bamufashe kurongora igihugu. Ariko amatwi adusumira uyu Ndayishimiye ngo yumvira Angelina Ndayishimiye kurusha abashinga amateka, abashikiranganje hamwe n'abajejwe intara. Igihugu Ndayishimiye n'umupfasoni wiwe ngo bahisemwo kugitwara nk'umurima wabo, ingingo bafatiye mu gitanda ibibaye ingingo y'igihugu. Nkako igisagara ca Bujumbura hamwe n'intara zose z'u Burundi harangwa isuku rike bivanye nuko hatateguwe umurwi canke ishirahamwe rijejwe isuku ku ntara, ahubwo abo twayaze bakaba batubwiye bati kuki hatoshigwa ko muri bije amafaranga ajejwe isuku ku ntara hama hagashigwa ko abantu bazoza basukura igihugu bagahembwa na leta y'u Burundi, ataruka igihugu c'u Burundi kizoguma kirangwamwo imyanda, mu gihe ibindi bihugu nk'u Rwanda wozunguruka igihugu cose utabonye isashe canke urupapuro vyatawe hasi nk'uko abarundi babikora mu makaritsiye babayemwo, hama amacinya akaba ariyo azabibutsa ko isuku rikwiye mu mihana yabo. Ndayishimiye akwiye kumenya ko isuku ritazobaho mu gihe n'imodoka zijejwe kuyora imyavu zishobora kumara amezi arenga 5 atasuku zifise, atagitoro zigira, ugasanga imodoka imwe rudende ariyo yahawe igikorwa cyo kuyora imyavu igisagara ca Bujumbura. Ibi rero ngo ariko arakora ntaco vyofasha, kandi ngo ariko aratumwanya, ahubwo narondere abagira ivyigwa by'ukuntu igisagara coronka abacitaho bagasukura igisagara, nayo kuvuga abakozi ba leta bave mu mirimo yabo. Ivyo no gutumwanya kandi no kubandanya gusubiza igihugu inyuma. Ni nka ya mashengesho birigwa baragira yo kuvuga ko bariko barasenga Imana ngo Imana ibakize ubukene, aho kuja ku kivi kugira bashobore kugwanya ubwo bukene. Hari umwe yabivuze asa n'uwutevya asa n'utwenza avuga ati Perezida Bagaza, abajurnaliste bamubajije bati kuki gisagara gisigaye gicafuye? Perezida Bagaza nawe ayishura ati abahora bagisukura nibo bari ku butegetsi. Perezida Bagaza yavuga ko nyene abari ku butegetsi aribo bahora ari abakora amasuku mu gisagara ca Bujumbura, none ubutegetsi bwabagwiriye bakaja gufata ubutegetsi navyo nyene batabishoboye. Ati vya binegwe vyirigwa biyerera mu bikorane mu manama ya CNDD-FDD ngo nubu nivyo vyasindukanye niyo nka kuba birarimarima ngo biri mu masuku vyataye akazi bihembegwa
ati ibibera mu Burundi ni akamaramaza kandi nibara ku mutemere. Kuri ivyo bikorwa rero vyavuzwe ahantu hose kandi vyatumye bimenyesha amakuru vyo mu karere bivuga kuri Perezida Ndayishimiye ko yasubiye gufata ingingo yatangaje abantu, ndetse aho bavuga ko ari n'ingingo ihutiyeho, ingingo gihutihuti ishobora no guteza ingorane. Nk'uko rero ngikena ry'igitoro naryo ngo riza ryunyura ibintu, Perezida Ndayishimiye we yavuye mu gace rero avuga ko hari akarwi kavyigenyegeje nyuma guteza ibibazo mu gihugu kugira kagumure abanyagihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asigura ko ibura ry'igitoro ridaturuka ku buryo bwo kukigura, ahubwo ari ababijejwe ngo batoba bagatuma igitoro kitaboneka. Aha agatunga urutoke abo yise abakomisiyoneri. Perezida Ndayishimiye agira ati uburyo bwo kukigura ku isoko burahari, ikibazo kiri kuba komisiyoneri batwara amahera y'umurengera. Umukuru w'igihugu akavuga ko ku kwezi igihugu gishira mu gitoro amafaranga agera ku miliyoni 30 z'amadolari, ariko igitoro gishika mu gihugu kingana n'imiliyoni 20. Ivyo bigatuma ababijejwe batemera ko igihugu kikigura aho gikoregwa. Evariste Ndayishimiye rero akaba ari mu rugendo yitiriye Inkebuzo muri zone Musaga muri komine Muha, akaba yamenyesheje ko abo babitoba ariko arabakenyura kwari no joro renga igitoro ngo ca mbere kikaba caje mu bwato kugera kikaba cashitse mu gihugu kugira ibibazo by'igitoro nyene bitorega umuti. Ariko abantu baribaza ivyo bitoro Perezida Ndayishimiye avuga birahari. Perezida yavuze kandi ko Evariste Ndayishimiye yavuze ko igitoro ca mbere ngo kigomba gushika ngo kuko bagiye ngo bigiriye aho kigurirwa, kandi ngo barafise ubwato butatu buri mu nzira. Ivyo vyashikirijwe na Evariste Ndayishimiye kuri wa 12 Myandagaro 2024, aho ariko arifatanya n'abene gihugu bo mu mazone Musaga mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bikorwa rusangi kwibarabara rya mbere, aho yavuze ati igitoro burya abantu baduhatira kuzoza turagura, mugabo igitoro ingene kigugwa cama kirihwa n'imiburiburi inyuma y'amezi 3 twakinyoye. Mugabo twebwe kubera bamenyereye kwiba kurya amahera y'igihugu, bavuga ngo oya ngo gura kashi, harya twasanze duhomba amahera angana n'ibice 36%. Abandanya ati igitoro ku kwezi leta itanga imiliyoni 30 z'amadolari, mugabo ndababwira igitoro kiza ntikirenza amadolari imiliyoni 20. Ayandi yose aribwa n'abaranzi canke abakomisiyonere, nico gituma uzobona baguma batoba ngo ntituje kukigurira iyo gihingurirwa. Bashaka ko tukigura kashi, burya nta gitoro dukeneye. Ingorane n'abantu b'intovyi ngaha mu Burundi nyene, mugabo turiko turabakenyura, none twagira gute? Ni abajanja natwe, urumva dutegerezwa kugira umukenyuro. Kandi nagira ndababwire, nibaza ko no munsi igitoro ca mbere ivyari vyo vyose baragipakurura, twiguriye kuri refineri, kandi ndazi yuko dufise ubwato butatu buri mu nzira. Perezida Ndayishimiye arangiza agira ati iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba buzuye bari ngaha turagendana, kandi ababitoba turazinanye. Ano majambo y'umukuru w'igihugu yateye benshi kwiyumvira ndetse no gutahura ko ya makuru twama tuvuga ko abariko barasambura ubutegetsi ari ababurimwo. Perezida Ndayishimiye nubwo atavugiye hejuru yavuze ko igihugu kizingamitswe n'indongozi, kandi ko abo nyene bari hafi ya Perezida Ndayishimiye. Twibutse kandi ko nubwo Perezida Ndayishimiye asa n'uvuga anyegeje ko hari abantu bamutobera, hari icuka kibi mu bamwegereye harimwo n'abategetsi bakuru b'igihugu
murazi ko dukunda kubashikiriza amwe mu mazina agarukwa ko cyane mu bantu bariko barahangana na Perezida Ndayishimiye, aho Perezida Ndayishimiye we avuga ko aribo bariko baramutobera kugira bagumure abanyagihugu. Abo bantu Perezida Ndayishimiye atubahuka gukura canke ngo abahane igihugu kironke iterambere canke kironke ibyo gikeneye, abo bantu bari bandeka yemwe. Perezida Ndayishimiye abo bantu akora ko agasha bo bari bande. Ico bikoze nubwo Perezida Ndayishimiye afise ibyo vyitwazo vyo kuvuga ko hari abantu bazingamitse igihugu c'u Burundi, ari abantu bibisuma, ari abantu batume ibyankenerwa bitaboneka, hari n'abavuga ko nawe ubwiwe yoba yifitiye ingorane kubera ko amajambo ashikiriza ari amajambo atategerezwa kuvugwa n'umukuru w'igihugu, aho arahira akarengwa akavuga ko mu Burundi atabukene buhari, mbere akanavuga ko abavuga ko bafise ubukene rwose ariko aririza. Perezida Ndayishimiye amajambo ayavuze ashavuza abanyagihugu ku rwego rwo hejuru kubera ko babona ko ari ukubakina ku mivyimba. Gutyo rero Perezida Ndayishimiye ngo hakuja ngaho avuge ibintu biri buze gutuntuza abarundi, yopfuma avyihoza kuko abarundi bararushe bihagije. Gutyo rero aya majambo ya Perezida Ndayishimiye yababaje abantu cyane. Banza wumve ano majambo yavuye agashavu mu barundi. Igitoro ntimuzovuge ngo nubukene, none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonyene ari igitoro? Hari ikindi kintu je nta kindi numva. Mu gisagara ca Bujumbura bavuga bati twebwe ingorane z'igitoro zituma ivyo kurya bitadushikira neza. None ikiro cy'ibiharage Igitega ni 1600, none i Bujumbura wumva kiba gikwiye guca igwa ngahe? Indya nijya nawe mu gihugu. Ntushobora kuvuga rero ngo inzara yarateye, indya zirahari. Ntushobora kuvuga ngo ubukene bwarateye kandi uzi ingene wari ukenye muri iyo minsi heze. Ariko nagira ndababwire, aha mu minsi heze Nyabihanga wasanga hari imvunja, hari zo mukibona. Harizo mukibona imvunja nico kintu cambere ikimenyetso cy'ubukene. Uburavye amaguru bose bambaye uturato, bahora bagenda miguru wazi. Ntuze abo bantu bakenye gute? Abantu bakubwira ngo turakenye ngo abo bantu mufuko ntufise. Raba uduhuzu bambaye, kera bambara ibinyebete. Kibabaje kandi gitangaje cyane. None kibabaje kandi gitangaje cyane. None nk'abo bagabo mbona bambaye amakostime n'abo bagore ariko aravuga ibintu bicaye muri iyo sale, ntihagire icyo bamubwira. Wewe wumva ico gihugu cyarabuze abantu bashobora kuremesha abandi. Abo bantu bari ngaho bumva ibajamba avuga bicaranye bari kumwe muri iyo sare, ntihagire ikintu bamubwira ngo bave hasi ari babiri batatu bati bigenda gutya na gutya. Wewe wumva yoreka gutera yitabira avuga amafuti akabantu bariko bari iruhande yiwe baheza ngo bamubeshuze. Ndetse no kumubeshuza ni kumuhanura, bari guca bamwereka intumbero y'iko igihugu kimeze. Ibyo bazi bakabimubwira, mugabo urabona barindumira akavuga mahopa bakanuma nakamara amaza. Bona barindumira akavuga mahopa bakanuma nakamara amaza.